Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 abateye mu Burundi barabo mu mugambwe PPB waruhurikiyemwo abari barahunze igihugu muri mu gihumbi kimwe amajana 1965 be no mu gihumbi kimwe amajana 1969 umugambi wabo ukwari guhabuza ubwoko bw'abahutu bafata ko bacinyijwe n'intwaro z'abatutsi bivugwa na muganga Alphonse Rugambarara yahoze muri politique harimwo n'abari muri leta no mu gisirikare bakoranye nabo baje gutera Burundi tumukurikire. Hariho umugambwe witwa Parti Populaire du Burundi PPB uba warakoranye ukabaho muri Tanzania mu mpunzi zo muri 1965-1969 muri bo amatwa dusumira hariho wari umudepute muri 1965 yitwa Biyorero Ezekias hariho abandi batatu cyane cyane ubona nafashe n'uwitwa Mpasha Serious abo novuga ko bari abanyeshure muri kaminuza muri 1969 baca barahunga aho hiciwe abari muri rya groupe ya Kanyaruguru Barnabe. Abo nibo bavuga yuko bashinze uwo mugambwe PPB wari ufise intumbero yo guhabuza abahutu uko bavuga yuko bacinyijwe n'intwaro y'abatutsi. Turavye ibigwanisho bari bafise nibaza yuko batari biteguye cyane canke bibaza ko abahutu bose bari mu Burundi boca bakurikira. Hariho n'abandi bakorera muri leta ko leta ya Micombero yarimwo abahutu n'abatutsi ku kiringo kitari gito ntibarushanya cyane. Bamwe muri bo boba barafashije muri ivyo vyumviro byo gutera Uburundi. Ni naco gituma novuga ko mu ntango abantu babimenye abari ku butegetsi babimenye abo bagiye gufata barabonye izandiko zimwe zerekana ko uko ibintu byari byateguwe harabaye n'ama recruitment uko ivyo byo narabibajije ababigiyemwo baramenye ingene babikora bakagenda kuronka kugira imyimenyerezo kugira ngo batere. Ikindi novuga ngaho nuko ibitero twebwe twarabibonye ibyabaye hajya imbere ya katedrale kuko niho nakuriye ibyabaye hajya twarayibona byose imiduga yaturiwe ibiziga twabonye mu gitondo haba hajya canke kuri clinique sintihari kure yimuhira ivyo byose twarabibonye kandi byari biteye ubwoba koko byari biteye ubwoba n'abantu bapfuye twabatuzi nka uwari garde du corps wa Micombero Kinyomvyi novuga nka lieutenant Gashira hamwe Venant yapfiriye ku rugamba nukuvuga ko rwari urugamba koko ntibaze abantu babesha ngo nta vyabaye vyarabaye koko iyo gitero cyarabaye